Turongeye kubaramutsa tubaha n'ikaze mwese mukurikirana isheni yacu ya YouTube ariyo Isi TV. Umwanya rero twaje ko tubashikirize amakuru mashasha mutamenye, amakuru ariko aravugwa hirya no hino, amakuru abayerekanye n'ivyabaye hano mu gihugu cacu c'u Burundi. Ubu rero twatubabwira amakuru twabatoreje henshi mutashoboye gushika, tukabera ijisho n'ugutwi aho mutashoboye gushika namwe. Amakuru rero tugiye kubashikiriza muri kino gitondo co kwa 11 mu Kakaro umwaka wa 2025. Turababwira rero inkuru hariya Igitega yerekana Alain Guillaume Bunyoni mumaze igihe mutumva amakuru yiwe. Amakuru yiwe rero akaba ajanye n'ubugwayi aho asanzwe apfungiwe hariya Igitega. Alain Guillaume Bunyoni rero amaze igihe atavugwa, ariko rero agakuru ni keza, inkuru nshasha kuri Alain Guillaume Bunyoni hagiye kuvugwa bimwe vy'akarorero katabayeho muri iyi misi yarapfunzwe. Alain Guillaume Bunyoni rero tubibutse ko amaze igihe apfungiwe hariya mw'ihorero rikuru rya Gitega, ariko ubu rero akaba ata miti yariko araronswa mu gihe asanzwe agwaye ingwara ya diabete de type 2. Iyo ngwara rero akaba yinjanye muri iryo bohero, ariko akaba ataronse amahirwe yo kuja kuyivuza mu bindi bihugu. Ariko rero benshi barakomeza badodora hirya no hino bakavuga yuko ariko aratabarizwa. Twaje rero tubabwire amakuru mashasha, agakuru keza. Abaganga bavuye hariya muri Tanzania baje kumuvurira hano mu gihugu cacu c'u Burundi. Aho ni mu gihe rero yanse, bamwankiye kwaja kwivuriza mu bindi bihugu vyo hanze. Ariko ivyo bihugu vyo hanze rero bikaba vyemewe kuzana imfashanyo y'imiti n'ibindi bikoresho bitandukanye ashobora gukenera hariya asanzwe apfungiwe. Ivyo bikoresho rero bikazomushikira muri indwi tugiye gutangura. Bakavuga ko rero bagiye kumushikaho bakamwitwararika muri iyi misi iri imbere. Amakuru rero sayo gusa yo ngaho mu ntara ya Gitega yo kwa Alain Guillaume Bunyoni. Tuje kubabwira rero amakuru y'umudamu wiwe Hyacinthe Bunyoni. Mbega wewe amaze imisi ari gutembera hehe? Kuko bavuga ko amaze imisi atagaragara mu gihugu cacu c'u Burundi, bakavuga ko yarajabutse imbibe hirya no hino, akaba ari gutereza rero agasabisho, agatereza n'uburyo bundi, mu gihe rero amafaranga ya Alain Guillaume Bunyoni nayo ngo yoba yarahohotewe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Bakavuga ko rero bamwe n'abandi yuko amafaranga yateye uruhagarara mu muryango kwa Bunyoni, ko waciye yatera ubukene butari buke. Ari nayo mpamvu rero Hyacinthe Bunyoni yahagurutse rero gusaba imfashanyo hirya no hino. Tubabwiye rero mbega iyo minsi yaramaze ari mu bindi bihugu atembera hirya no hino, urwo rugendo rwamumariye iki? Tubabwiye rero ico rwavuyemwo urwo rugendo yaramazemwo imisi. Ariko rero amakosa yo kwa Alain Guillaume Bunyoni gusa tugiye kubabwira, tubabwira n'ayandi atandukanye avugwa hano mu gihugu cacu c'u Burundi. Aho ni mu gihe rero hari inkino, imico kama n'ibindi bitandukanye. Turaja gushika rero no mu ntara zitandukanye tubabwire ibiriko biravugwa. Aho ni mu gihe rero inzara yateye mu gihugu cacu c'u Burundi itakoze ku bantu gusa, ngo yakoze no ku bikoko dusanzwe dutunze mu nzu, ibitungwa dutunga mu ngo zacu. Henshi rero turaja kubabwira aho imbwa nyinshi muri iyi misi zisigaye zigwaye ibisazi. Nyinshi rero ngo zavuye muhira zija kuba mu mashamba, kuko ngo muhira ata kintu zikiharonka. Ubu rero nyinshi rero zagiye kwibera mu mashamba zigwirirayo. Nyinshi rero muri zo rero nta rukundo rw'abantu zikibona. Ari nayo mpamvu rero aho zibonye intama, impene, amatungo mato mato zikayahitana zikayarya rero kubera ata rukundo rw'abantu zikibona. Turababwira rero Martin Niteretse wewe amenyesha yuko izo mbwa zose zigiye kwicwa mu mihingo y'isi, imihingo y'u Burundi aho itandukanye. Turababwira mu ntara za Bururi, Makamba, Rutana, mu ntara za Cankuzo, Muyinga n'ahandi hatandukanye, aho izo mbwa muri ino misi ziriko ziriyereza ku bwinshi. Bakavuga ko rero bagiye kuzihiga bakazihonya. Ariko bavuga rero ngo uhora imbwa gusutama ngo yozimara zose. Batirondera kumbera ko inzara yateye mu gihugu hose, imbwa ziri mu Burundi bagiye kuzihonya. Aya makuru tutaja kubabwira uko bamwe n'abandi babivuga ko, nuko Martin Niteretse nawe agira ico abishikirije ko kuri uko guhonya izo mbwa hano mu Burundi. Mbega izo mbwa zozo zisanzwe zifise akamaro ngaha mu Burundi? Reka tuje tubabwire amakuru ido n'ido, mugume hafi yacu y'isheni yacu ariyo Isi TV. Ariko umuntu ukiri mushasha utarafyonda ngaho kuri sabone, ufyonda kuri sabone, urabona harya hakazogera naho nyene ufyonde kugira amakuru bandanye uyaronka 5/5, amakuru uzohora uyaronka atarajako ivumbi. Nk'uko tubibabwiye rero mu ncamake, amakuru ane akaba yerekeranye
na Arenguiyome Bunyoni mumaze igihe mwumva ko apfungiwe hariya mw'ihorero rikuru rya Gitega. Arenguiyome Bunyoni rero amaze igihe apfungiwe mw'ihorero rikuru rya Gitega, baba bakibaza bati none mbega Bunyoni yoba apfungiwe iki? Hariho benshi batumvise ifungwa rya Arenguiyome Bunyoni ico ryari rivuyeko. Arenguiyome Bunyoni rero mwibuke ko yagirijwe kuba yashatse kugandagura umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye, akagirizwa kandi yuko yanyuruje amafaranga y'igihugu n'amafaranga yiwe nyene akayakura ngo muri banki, akavuga yuko rero bitari vyemewe ko abika amafaranga menshi muhira iwiwe, ari naco gituma rero amafaranga menshi ngo bayarondeye ku makonti yiwe bakayabura, kandi naho yasanzwe akorera bakavuga ko yanyonoye ubutunzi bwa leta. Arenguiyome Bunyoni rero yaragirijwe nuko atunze ibigwanisho muhira iwiwe atabifitiye uburenganzira. Arenguiyome Bunyoni rero amaze igihe apfungiwe mw'ihorero rikuru rya Gitega, aho naho benshi bavuga ko asanzwe apfunzwe nabi mu buryo bunyuranijwe n'amategeko. Arenguiyome Bunyoni rero amaze igihe apfunzwe, amaze igihe kandi anagwaye n'ingwara ya diabete de type 2, benshi bavuga ko rero imubangamiye cane. Arenguiyome Bunyoni ari kumwe n'umuburanira hamwe n'umuryango wiwe baratakambiye leta ya Evariste Ndayishimiye ngo imurekure aje kwivuriza hanze, yivuze yidegemvya, bishobotse bibaye na ngombwa ngo yivurize mu bindi bihugu, mu gihe ngo ubuvuzi buriko buramukurikirana ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi avuga ko butamushimishije kandi butamushikira aho ashaka. Akavuga yuko rero amafaranga yo kwivuza ayifitiye, agatanga rero n'ingwati y'amazu yiwe, agatanga n'amafaranga afise kugira ngo bamwemerere ko aja kwivuza aho yumva ubuvuzi bushobora kumuvura bihagije bishimishije. Akavuga ko rero adashobora gutoroka, yatanze ingwati y'amazu yiwe afise, agatanga n'amafaranga y'umurengera, akavuga ko rero adashobora gutoroka ngo bamureke ariko banze yivuze aheze agaruke afungwe ariko ari muzima. Arenguiyome Bunyoni rero ivyo yavuga vyose atakambira leta vyabaye ivy'impfabusa, bakavuga ko rero batashoboye kumuhabwa uburenganzira. Evariste Ndayishimiye akavuga yuko ubuvuzi buri hano mu Burundi iyo bashatse kubusuzugura ati rero niyemere yivurize hano, kuko n'abatari bake b'abarundi bari hano ngo bivuriza ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi, baba bafise ingwara nk'izo afise canke izirengeye izo afise ngo bivurize hano mu gihugu cacu c'Uburundi. Arenguiyome Bunyoni rero akaba ataronse amahirwe yo kuja kwivuriza mu bindi bihugu. Nubwo biri uko rero, Hyacinthe Bunyoni umupfasoni wa Arenguiyome Bunyoni nawe nyene rero ishavu ryaramushitseko, akavuga ko rero ivyo leta y'u Burundi yamufatiye, ibihano yafatiye umugabo wiwe kudasohoka hanze ngo yivuze uko abishaka canke ngo ashabuke mu bindi bihugu kuja kwivurizayo, vyamukozeko nawe nyene bimugiraho ingaruka. Yarashavuye rero imisi myinshi yoba yaranagwaye, bavuga ko yoba yagwaye agashavu ka Evariste Ndayishimiye yoba yarabateye. Muri iyi misi rero Hyacinthe Bunyoni amaze imisi atari hano mu gihugu cacu c'Uburundi, ariko arazunguruka hanze mu bindi bihugu bafitaniye ubucuti n'umugabo wiwe atarafungwa. Akaba rero ari gusaba imfashanyo itandukanye, hari imfashanyo y'amasengesho canke imfashanyo y'imiti canke ubundi buryo butandukanye, kuko ivyo baba batunze vyose ngo leta yavyigaruriye. Ubu rero Hyacinthe Bunyoni amaze igihe kitari gito ariko azunguruka mu bihugu bitandukanye asaba imfashanyo y'umugabo wiwe. Ubu rero iyo mfashanyo yagiye gusaba ikaba yatanguye gushika hano mu gihugu cacu c'Uburundi. Leta ya Tanzania rero iserukiwe na ambasaderi wayo hano mu gihugu cacu c'Uburundi, akaba ariwe yitwa Gerasius Gaspard Byakana, yaraye ashikije leta y'u Burundi aho yavugiye kw'iradiyo na televiziyo y'igihugu RTNB amenyesha yuko hagiye kuza imfashanyo y'imiti hano mu gihugu cacu c'Uburundi, ahanini rero ikazotangurira hariya mu ntara ya Gitega. Yavuze ko hagiye kuzana imiti y'akabuhariwe rero ivura ingwara zitandukanye hano mu Burundi, ariko bakavuga ko henshi bazokwibanda ku ntara ya Gitega na Bujumbura Meri, hariya kuri Prince Louis Rwagasore na hariya i Gitega ku bitaro Hôpital Provincial de Gitega. Ariko rero bakavuga yuko bazomara imisi 14 yonyene hano mu gihugu cacu c'Uburundi. Imisi 14 rero hari abaganga i Gitega. Yavuze ko hagiye kuzana imiti y'akabuhariwe rero ivura ingwara zitandukanye hano mu Burundi, ariko bakavuga ko henshi bazokwibanda ku ntara ya Gitega na Bujumbura Meri, hariya kuri Prince Louis Rwagasore na hariya i Gitega ku bitaro
Hôpital Provincial de Gitega, ariko rero bakavuga yuko bazomara iminsi 14 yonyene hano mu gihugu cacu c'Uburundi. Iyo minsi 14 rero hari abaganga bihariye bazoba baraganira na Alain Guillaume Bunyoni bamubaza ingwara yiwe uko amerewe, bamufata ibipimo bitandukanye, bakavuga ko bazomusigira imiti izomugirira akamaro muri iyi minsi iri imbere. Ariko rero Martin Niteretse wewe umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu, iterambere rusange n'amakomine, yemeje yuko rero iyo miti iriko irapimwa ngo igenzurwe neza barabe ko yujuje ubuziranenge. Akavuga ko rero nibasanga iyo miti ata kosa ririmwo baheza bakayishira kw'isoko, ikazogenda igakora ico bayizaniye. Nukuvuga ko rero abo baganga bazoja kuvura Alain Guillaume Bunyoni bazoba bari kumwe n'abaganga basanzwe bakurikirana nyene Alain Guillaume Bunyoni. Bakavuga ko rero bazotangura kuri uwu wa mbere igenekerezo rya 14 kuja kw'igenekerezo rya 25 bariko barakurikirana rero ubuzima bwa Alain Guillaume Bunyoni. Martin Niteretse rero avuga yuko ata vyinshi yashimye kuvuga kuri iryo suzumwa rya Alain Guillaume Bunyoni, akavuga yuko rero iyo minsi bamuhaye ariyo bazomara, kandi umuganga akurikirana Alain Guillaume Bunyoni bazoba bari kumwe n'abaganga baje bavuye muri Tanzania. Ikindi naco Martin Niteretse yamenyesheje abarundi bose, yavuze yuko iyo miti bazova bamuhaye niyo bazomusigira izoguma ikurikiranwa n'abaganga basanzwe bamukurikirana Alain Guillaume Bunyoni. Bakavuga ko rero n'abazomuvura bazomuvurira ngaho nyene mw'ibohero rikuru rya Gitega, atemerewe kuhasohoka kuko ngo aramutse asohotse hanze abenshi bibaza yuko iyo bava bamugira nabi akicwa canke akagirwa nabi mu bundi buryo butandukanye. Abandi nabo bakavuga yuko ashobora no gutoroka akigira i Tanzania. Benshi bakavuga yuko rero Alain Guillaume Bunyoni nubwo abazomara iminsi ariko aravurwa, azobandanya avurirwa mw'ibohero rikuru rya Gitega, atemerewe gusohoka hanze nk'uko Evariste Ndayishimiye yatanze iryo tegeko, kumubuza yuko aja kwivuriza hanze y'iryo bohero canke akivuriza hanze y'imbibe z'Uburundi. Alain Guillaume Bunyoni rero mwumve ko amaze igihe aremvye arenga mw'ibohero rikuru rya Gitega, ariko akaba atemerewe gusohoka hanze. Twagerageje kurondera umuganga asanzwe amukurikirana, yatubwiye yuko Alain Guillaume Bunyoni atameze neza nk'uko yinjiye iryo bohero. Ati kandi birumvikana yuko umuntu afunzwe atomera neza nk'umuntu ari hanze. Yatubwiye ko rero kuva afunzwe gushika uyu munsi amaze gutakaza ibiro bigera kuri 12 bivanye n'ibiro ngo yinjiranye aho nyene mw'ibohero rikuru rya Gitega. Alain Guillaume Bunyoni rero mwumva ko abandanya atakaza ibiro ku munsi, ariko kandi ubuzima bwiwe bukaba bugeze ahanyerera. Ariko rero akaba agiye kuronka imiti, agiye kurungikirwa na Samia Suluhu, perezida w'igihugu ca Tanzania. Benshi bakavuga ko rero Alain Guillaume Bunyoni yasanzwe ari somambike n'igihugu ca Tanzania. Bakavuga ko rero kuva na kera Alain Guillaume Bunyoni ari inshuti ya Tanzania, ari niyo mpamvu rero bamurungikiye iyo miti. Ariko rero amakuru twavuye turonka mu nyuma nuko umuryango wa Alain Guillaume Bunyoni igihe bawamburiye amafaranga yose n'amazu bari bafise agafatwa na leta, bakabura rero icefu n'icaruguru, bavuga ko rero muri iyi minsi babayeho ku bwa leta ya Tanzania. Uburyo bwose bakoresha haba bwo kurera abana n'umuryango Alain Guillaume Bunyoni yasize mu kangaratete, bavuga yuko rero uburyo bakoresha bwose babukesha igihugu ca Tanzania. Ari nayo mpamvu rero Hyacinthe Bunyoni yashimye kuja muri Tanzania gusaba ubufasha butandukanye kugira ngo bamufashirize umugabo, cane cane abana ubu bariko bariga babikesha igihugu ca Tanzania. Hyacinthe Bunyoni rero bakavuga ko yoba yagiye muri Tanzania no mu bindi bihugu bindi tutaramenya, ariko mu minsi iri imbere tuzobabwira ibihugu yatembereyemwo, ariko asaba ubwo bufasha nyene bw'umugabo wiwe. Tuzobabwira rero n'ivyo Alain Guillaume Bunyoni bamusigiye, kuko rero leta ya Tanzania ivuga ko yarungitse imiti ariko iri kumwe n'ibindi bikoresho tutaramenya uko bimeze bizomufasha ngaho nyene mw'ibohero rikuru rya Gitega. Bakavuga ko rero hari n'ibindi bikoresho bindi vyaje bizosigirwa umuryango wiwe. Tuzobabwira vyose rero mu makuru yacu yo hanyuma. Tuve rero mu gisata ca politike ca Alain Guillaume Bunyoni, twinjire mu gisata c'umutekano hirya no hino, aho imbwa ziyerereza zimaze igihe rero zagisibije hano mu gihugu cacu c'Uburundi mu ntara zitari nke. Aho rero ni mu gihe rero mu ntara ya Bururi, mu ntara ya Cankuzo, mu ntara ya Muyinga
no mu ntara ya Rumonge bavuga yuko izo mbwa ziyerereza zabaye ndanse. Abenshi rero twagiye turaganira nabo tukabaza impamvu imbwa zisigaye ziyerereza ari nyinshi cane ku rwego rwo hejuru, bakatubwira yuko imvo atayindi ari uko amapfa yateye mu miryango, izo mbwa rero zikabura ico zihafata. Abenshi rero bagahitamwo kuzirekura zikaja gutembera hanze. Nyinshi muri zo rero ntiziba zikigaruka kubera muhira ata kintu zikihatora. Bakavuga ko rero urukundo rw'ivyo bitungwa vy'imbwa n'abantu ata rukundo rukihari. Ni mu gihe rero kare imbwa bazitaho bakazigaburira ariko ubu ata kintu bakizigaburira kubera amapfa yateye. Nyinshi muri zo rero ngo ziragenda mu mashamba zigaheza zikarondokerayo zikagwira, zigahava rero izi mbwa zabwaguriwe mu bisaka ngo zikaza ata rukundo rw'abantu zigeze kumenya, ari naho rero usanga ziriko zirya ibitungwa bito bito, impene, intama, inkoko, inkwavu, ugasanga rero izo mbwa zisigaye ari nk'ibikoko vyo mw'ishamba zabaye nk'imbwebwe. Abenshi bakavuga ko rero zimaze kumenyera kurya ivyo bitungwa n'abantu iyo bahuye zitabagera umutwe. Benshi muri bo rero zikaba zimaze imisi ziriko zirabarya abana batandukanye mu ntara zitandukanye nyene. Twaregereye Maternité we aravuga yuko izo mbwa ziyerereza zikwiye kwicwa zikavanwaho zose mu gihugu. Ari mu gihe rero abana ziba zariye batwaye kwa muganga badaheza ngo baronke incanco nk'uko bisanzwe bimenyerewe. Bakavuga yuko rero izo ncanco bahora babahereza ari zitanu. Bakavuga ko rero rumwe rugurwa 70,000 n'ayarenga bivanye n'ibitaro ugiye kwivurizako. Bavuga ko rero kuronka incanco zitanu zivuze kuronka 350,000 kandi utaba wavyiteguriye ari isanganya ryagushikiye imbwa zakuririye mu nzira. Bakavuga ko rero izo ncanco naho zisigaye ziri rero ari ku bitaro bike cane. Ugenda kwivuza kw'ivuriro runaka bakakubwira ngo nugende muri hopitali, naho hopitali ugiyemwo ugasanga ntazihari. Kugira ngo rero baguhe transfert ija ku bindi bitaro bindi ugasanga biragorana, n'imodokari zimwe bita rusehabaniha ambulance ugasanga nta gitoro zifise, ugasanga abantu benshi rero bariko barapfira ngaho ku bitaro kubera kubura ubutabazi buba bwihuse. Bakavuga ko rero bakwiye kubaronderera izo ncanco zigashirwa ku mahopitali vyibuze iz'intara kugira ngo umuntu iyo yariwe n'izo mbwa ashobore kuvurwa mu buryo bwihuse. Abenshi bakavuga yuko rero kubura igitoro mu Burundi rero arivyo bituma rero abantu benshi bapfira mu nzira canke bapfira kwa muganga ku kubura izo nkingo. Kandi ubukene bw'imiti rero nabwo nyene buratuma hataboneka izo nkingo kubera ko kare haraboneka izo ncanco mu bitaro bitandukanye, ariko ubu rero ngo akaba ata amafaranga y'agaciro ahari yo kuja kugura iyo miti. Ahenshi rero iyo miti ikaba yarabuze, bahagera kwa muganga rero bagaheza bagapfira imbere ya muganga kubera yabuze ico abahereza. Bagasaba ko rero leta yogira ico ibafashije haba guhonya izo mbwa canke bakarondera inkingo z'izo mbwa canke bakarondera n'inkingo z'abo bantu ziba zariwe n'izo mbwa nyene. Bagasaba rero ko leta yogira ico ikoze. Aho ni mu gihe Maternité wewe umuti yabonye ngo ari ukuzica zigahona zose zikava kw'isi. Amakuru rero saya gusa rero turiko turabashikiriza n'ayandi twaja kubabwira mu masaha ari imbere, mwe mugume hafi y'ishane yacu ya YouTube ariyo Isi TV. Ariko umuntu utarafyonda kuri sabone nkuko twabibabwiye kare afyondeko ari naho akazogira naho nyene yemeze ko kugira ngo abandanye amakuru ayaronka 5/5 amakuru aba atarajako ivumbi. Jewe twari kumwe n'ano makuru akaba jewe nyene Salvatore nkuko musanzwe mumaze kubimenyera. Murakoze rero.